ariko bahongo mumfata rega nuzona vyibuha nuzunire nuzona vayo nyine aho byarahetse sangarira ku ndambi by'umwana aja gukura akora cyo none wego mu gihugu cyumbura hirya yeje mugira mukubita imvukira ndakese uje hirya nibaza nta mvukira zonze nk'uko ziri ngaha mu Burundi mungu mugaje ndatanga amaraso ndatanga ibyo utanga imba ushaka gutanga amazi ukora kwa satani ariko hivi gusa nyene ndashaka tuyage ikintu kijanye na kariyere yanyu ya WhatsApp ma people muramumeze neza amakuru yanyu ndavuze ati mwaramutse amahoro mwiwa amahoro canke muvyutsa amahoro bivanye naho muherereye mwamaze kumbona nibeshi mwari munkumbuye mwamperuka kuri Mijo Talent TV ariko muno mwanya nje ku yindi TV shasha kugira ngo tusangire vibe beshi mumenyeye kuri YVES257 FM abandi mumenyereje kuri social media izina subundi ni promoter de la capitale aka izina ry'abavyeyi ni Geoffrey mu gikirundi ntirikenewe uno munsi nje kugira ngo dutange vibe kuri God Official TV mbega muzombona misi yose mbega mumbonye no munsi gusa muzobimenyeshwa hanyuma ariko no munsi rero ndababwira ati turi mu kibanzo ciza turi mu gihugu cy'u Burundi turi muri quartier asiatique turi ahantu heza turi kuri Tanganyika abeshi mwamwifuza kuhabona ariko muzohabona hanyuma twe turi nyuma ya Tanganyika gatoyi ndababwira muti uno munsi nje kwindi vibe nzanya abandi bantu nzanya abantu beshi mwifuza abantu beshi mubazi ku ma social media ariko no munsi je nabironkeye sanze nabo nyene bakunda kayaga ka Tanganyika hariya sanze arabantu baranyica ndabwiye ni mumbabarire je ko abantu turi kumwe no munsi mfise ubwoba batankubise no kuri kwimana mfise ubwoba hama ndabwiye ni promoter de la capitale mwamerwa kuri Mijo Talent TV ndagisubiyemo ariko no munsi nje kuri God Official TV muzobimenyeshwa nimba misi yose muzokwama mumbona canke ari uno munsi gusa ariko je no kuri kwimana ngo mamanze ndabaramutse bose n'abaniga nta numwe ngaha bashize mu vyingo muturiruka ngira manda baramutse bro umeze neza meze fresh bro no mbona meze nabi none je mbonye wambaye bitambara washavuye shaka wabaye n'izindi ngora birashika nyene nkuko bibona ariko ndabona umeze neza meze fresh bro ariko ndi muriga ngaha rero yanda murabe neza yowe imosha neza nta kibazo ntacangira umeze neza none ni fresh uzakajwe base ni fresh aho rero ni sawa aho rero turauza ni misori ibiri n'ababogare babiri n'abaniga babiri n'abarundi babiri turi kumwe na jewe ngira gatatu mwamaze kumbona ndi hagati ndahagarikiwe ariko no musigira tuyage ku bintu bijanye na comedy kuko tutagiye kure sindi kumwe n'abaririmbyi abamenyereye ku radio muzi nkorana n'abaririmbyi ariko ngaha kuri God Official TV tuzokorana n'abantu bose cyane cyane muri comedy cyane cyane muri film ndetse n'abanyamuziki tubashemwe n'abakinyi bakeneye tuzobatumira ariko je sanzwe ndabakurikirana ku ma TV sanzwe ndabakurikirana comedy zanyu ariko birananira kubatandukanya sinzi Yves ninde sinzi nakaninde ariko ndazi ko ari mu muntu yitwa Yves muri mwebwe ndashaka Yves wenyene anyibwira none muri twebwe watumiye nde mwese watumiye twese wafuye gutumira nta je natumye ko Musa je navyo tibajya ngo babiri basa muganda ko ari mu muntu yitwa Yves arimo ndamukeneye rero kandi nizini erega YVES n'izina rya cano cyangwa uhamagaye cano uvuze ku izina rya cano uhamagaye timu yose je mpamagaye cano rero cano na ifise umuntu ayiserukira okay cyatunganye wishu ni wewe okay umeze neza rero Yves amukuru man je vraiment iyo mwe n'umuntu anezereza akora ibintu shima ndamwereka yuko ndamwishimiye ndakwishimiye guhura nawe basi oya mico y'ikirundi tw'ibintu tumenyereye mu gushimira umuntu uramufumbatisha akama kandi apana kumpenda ntituri nyuma ntunambwire ngo inyuma ahubwo naho mu mico y'ikirundi bashima inzoga none atayo mfata bisobanura ko uciye ugashaka kunguka none kukubwira ko ndagufana ntibikwiye oya vyo bikwiye gute nca nunguka iki abafana ndabizi ndafise kwera je ndaguha ndaguha mugabo babona ndaguha kugira bamenye kuri imvuga kuri oya ndazakuguha basi umbabarire ndaguha inyuma ya kamera sivyo aho biraheze nta kubundi oya je umuntu avuga ukuri kwamenze nta ariko je umufana wawe basi ndapfuye kwemera nta shimira basi n'umufana wamushimira
Urakotse. We Yves. Gusa nibaze ngo ngushimiye ndyohewe. Nagomba ariko kumunezero. Ndagutamwe. Ara kumunezero nayo kugutema. Ndagutamwe mutaba rugira ikibazo. Ariko Yves, I'm your fan. Thank you. Asante sana basi kuvyemeye ko ndi umufana wawe. Bro. Yeah. Twe twakwibagiye. Ngoya nta kibazo. Akazina kawe kakazi nta gikintu dukeneye. Ku mazina y'akazi ni TMG King of Bad Face Murundi yarombiye igihugu n'abavyeyi. Murundi yarumbiye igihugu n'abavyeyi. Uri kirumbira rero. Basi we ubifata nkuko bigomba. Ariko jereka jani ni munjana ndazi Kirundi. Yego none cyo si Kirundi umvisa yige fra. Umurundi yarumbiye abarundi abavyeyi n'igihugu. Takuri cafuzano Murundi yarombiye igihugu n'abavyeyi. None bro uharuye imyaka ufise n'igihe wakuriye kweri nubu nuramenya kuvuga. Oya none amwe ngumurundi yarumbiye igihugu n'abavyeyi uri kirumbire. Nakubwiye ati we bifata uko bigomba basumwe wese abifata uko bigomba. Anyway navyemeye kuri umurundi yarumbiye igihugu n'abavyeyi navyemeye sawa umeze neza wambwiye tumeze neza nanje meze fresh ariko nawe ndishimye guhura nawe. Ya nanje birangyoye cyane. So narinda bazi muri abantu mukina comedy muri benshi ariko no munsi timu yanyu muri benshi niko nabivuga ariko no munsi shoboye guhura na Yves na temukwa we bifata kushaka we wavuze ngo urabungura umufana wacu je nakubwiye ni sawa wewe timu yose umviriza timu yose dufate abantu bakina umupira w'amaguru nishaka kumenya equipe yose mugo ufise umuntu ufanamwe wemera vuga ati ujya muntu wowe uzimo Yves gusa Yves ndamuzi ndazi nawe ndakuzi ega na Yves afise uruzina rugoye na Yves nawe waruzi gusa Yves ndamuzi warinje kubaririza none basi mugira mu nkubita none ahubwo ravye nabe nyene n'uruntu uragenda ruriye kukuri kuraturenganya iciza nuko tuzoba tugukubita imbere ya kamera bazogutabari Asha izina ryawe ndarimenya ndaryanditse ariko kurivuga irangora ariko Yves ndarishobora ariko mese ndabashimira kuko mwashobe kwita butumire bwanje muravuga muti reka tugende tuyagana kajya gatipe ndi muto mutariko bahongo mumfata rega nuzona vyibuha nuzunire nuzona vayo nyine aho byarahetse sangarira kundambi by'umwana aja gukura cyo none wego mu gihugu hirya yeje mugira mukubita imvukira ndakese uje hirya ye nibaza nta mvukira zonze nkuko ziriga mu Burundi mungu mugaje ndatanga amaraso ndatanga utanga imbushaka gutanga amazi ukora kwa satani ariko Yves gusa nyene ndashaka tuyage ikintu kijanye na kariyere yanyu kugira ngo umuntu abamenye ko mufise abafana benshi vraiment mu Burundi muri mu bantu muvuze ati ngoma mukore concert haba mu gisagara ca Bujumbura haba mu gihugu hagati haba ku nkengera z'igihugu mworonka abafana bakwiye bikoze mwararose fan base y'abakobwa y'abahungu y'abagabo y'abagore y'abantu bose muri rusange ndetse no hanze y'igihugu niko no bivuga ndashaka tuyage kuri rimwe dufise umwanya ukwiye kugira ngo tuyage kira kintu Yves baramumenya uyu mutipe baramumenya jizira yiragora niko no bivuga ndashaka tuyage Yves mwagiye gutahura ryari mwagiye kwiyunga ryari hari mu mwaka uyuhe kugira ngo mwiyumvire ikintu ca comedy. Okay, so hari mu mwaka novuga ati aho twatanguye kuja hamwe kugira ngo babashe kutumenya twubaka izina ndibaza benshi batanguye kutumenyera muri Eriko TV twakunda kugaragara kenshi turi bane muri bane no abantu benshi bakunze bagiye kutumenya twabitanguye mu mwaka wa 2020 umwaka wa mbere novuga ati nyene twarakoze bibayabaye ariko ntibavuyemo neza ariko umwaka wa kabiri caza umusaruro mwiza cyane ari naho mwaciye muja kutumenya nari kubona Yves na mugenzi we kuri YVES257 ushaka kugira follow ukakurikirana comedy zabo n'abasore bavuka ingozi bakora ibintu bishimishije bakora ibintu bimeze neza usabwa sabone like comment ukarisangiza n'abagenzi bawe naje umenye birakenewe ko sigisabo ni itegeko kumenya promoter de la capitale na God official TV. Peace ndabakunda cyane.